Bene data bakunzi ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri kwisi yose. Uwo muri kumwe ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana rurema kubera yuko impaye umwanya kugira ngo dusubiye tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi numva mu mutima wanje ngomba kuremesha mwene data aho uri hose wumva uremerewe mu mutima wawe. Sinzi bikuremereye ivyo ari byo ariko Yesu wewe arabizi. Rero muri kano kanya mpwemu yera numva nsunikira kuremesha kuko Imana irahari ngo yishure ibibazo vyawe. Imana ishimwe. Majambo ufise ari mu gitabo c'indirimbo 180 mu Kirundi. Turaririmba mu izina rya Yesu. Inzira zawe zose nibikubabaza bibwira Imana vuba kwiganza ivyo mw'isi, kandi ijuru ni ryayo nta hantu itaganza, ntibizoyinanira kugukiza nawe. Kandi ntukiganyire ngo mbega nzogiki, nimuraba utunyoni twama tuguruka, ubwatwo ntitubiba kandi ntitwimbura, Imana iradutunga wewe uraturuta. Kandi ntukiganyire uti nzambariki, rabinge n'amashugwe aba ku misozi, nta n'igikorwa akora kandi arashajije, Imana irayambika nawe izokwambika. Ureke kwiganyira ntibikubereye, abapagani bose biganyira cane, weho niwiha Imana urondera ivyayo, niho vya bindi vyose ubihega ubuntu. Imana ishimwe. Uyu muririmbi yaravuze neza ati ureke kwiganyira ntibikubereye, tabapagani bose biganyira cane atariko weho niwiha Imana. Haleluya. Ati kandi urondera ivyayo. Imana ishimwe ngo niho vya bindi byose uzoca biherega ubuntu. Yesu nashimwe. Hano tubona ikigwanishwa kininiya cane c'umuntu ari mu ntambara amerewe nabi. Ikigwanishwa ca mbere ngo inzira zawe zose nibikubabaza bibwira Imana. Ivyo vyose uko bingana bibwira Imana. Haleluya. Ngo kuko nta hantu na hamwe itaganza, niganza ivyo mw'isi vyose, kandi n'ijuru naryo ngo ni ryayo. Imana ihabwa icubahiro ngo nta kizoyinanira kugukiza nawe. Ndagomba nshuti yanje tuvugane kandi ku bubasha bw'Imana n'inkomezi z'Imana. Ku Mana, Imana irashobora gukoresha ibintu utiyumvira ko bishobora gutabara umuntu, ariko yoyo ikabikoresha kuko byose ibikoreramwo. Byose Imana ifise ububasha bwose ku kintu cose. Imana ishimwe. Turabona mu bisanzwe amazi yabayeho kuzimya umuriro, ariko Imana yoyo irashobora gukora amazi akabayo kwatsa umuriro. Ahaca tubiraba kuri wa musozi Karumeli, umusavyi w'Imana aho yarari akavuga ati reka nkoranye, agakoranya amabuye, agakoranya ibintu vyose, agakoranya inkwi, hanyuma agaca asuka kwa amazi, agaca ahamagara Imana. Rero Imana yarururutse, umuriro w'Imana uca urigata y'amazi yose. Ivyo bimva mu bubasha bw'Imana, nta handi na hamwe vyokoreka. Ndakubwira nti mu Mana harimwo na vya bindi vyose utigeze kubona. Yesu nashimwe. Wewe gusa n'umurindire kandi ntiwiyumvire ngo inzira izoca hari uriko yarabisha amaso. Oya, wewe raba Imana
inzira nayo niwe azifise, niwe azizi. Kuri ibyo bibazo bikugoye, ibyo bikuraza udasinziriye, raba Imana hanyuma urindire Imana. Imana ishimwe. Ushobora kubura ahantu wihebye, ubona uti ntibigikunda, byageze ku mwisho, urubanza rwanje nta kundi, basigaye kurusoma ngatsindwa. Ariko ndaguhumuriza mu izina rya Yesu Kristo, raba ko umutima wawe atakintu ukurega imbere y'Imana, raba ko Imana itoba ihagaze muri ibyo bintu kugira ngo iguhane niba warayishavuje, wisabe imbabazi. Nama nkunda kuvuga iki kintu, niba Imana itaducira urubanza, nta n'uwundi muntu yoruducira. Kandi Bibiliya tubwira ngo iyo imitima yacu itaduciriye urubanza, ngo turashira ubwoba imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Nuko rero usanze hari kikurega, wihute kwihana. Misi yose icyo kintu aba arico wama ubanza kuraba yuko ataco Imana yo kurega muri ibyo bintu. Usanze kiriho, uvyitange, ubusabe Imana imbabazi. Hanyuma rero usanze atakihari, ureme. Kristo Yesu ari mu ruhande rwawe. Uyu muririmbyi yararirimbye ati ureke rero kwiganyira, bibwire Yesu. Nawe ndazi ko wabibariye, warasenze, maze iminsi usenga, maze igihe kinini ubwira Imana, ariko nje kukubwira ngo warayibwiye, rindira. Ubonye igitevye si uko idashoboye, ahubwo irindira umunsi wayo, kuko Imana yoyo nticegwa. Hajya wiyumvire yuko yamaze gucererwa, yoyo aba ari umwanya wayo utaragera gusa. Yaba ari ugucerwa kwa Lazaro, twovuga tuti yari yacerewe, kuko Lazaro yamaze gupfa, bamaze no kumuhamba. Aho none wumva utamenga yari yacerewe, ku maso y'abantu yari yacerewe, ariko ku Mana ntiyacerewe. Haleluya. Nje kukubwira ngo nawe ntaracerwa, data ntaracerwa, ubwo atarakwishura ntaracerwa. Ni ukubera yuko umwanya we arazi umwanya azokorera, kandi umwanya we azokorera ko uzokubera umwanya mwiza yo gushima Imana, wo kumenya ko atagisa n'Imana. Yesu nashimwe. Yesu arafise ikintu yakubikiye kugutabara no kugukiza. Arafise umuti yakubikiye ushobora gukubita abansi bawe bose, bakabona bati ujya muntu ari mwiki, ariko bazotahura ko hari mu Imana, mu ruhande rwawe hari mu Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo ca Zaburi iri ya 27 ku murongo wa 5, haravuga ngo kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama, akampisha mu ihema ryiwe. Mu bwigobeko bwo mu ihema ryiwe niho azompisha. Azonshira hejuru, ampagarike ku gitandara. Imana ishimwe. Ngo ku munsi w'amagorwa azonzigama, azompisha mu ihema ryiwe. Imana irafise aho igenda itabarira abantu bayo, irafise aho igenda ibanyegeza, ibahisha. Nawe rero warayibwiye, ntugire ubwoba, urindire igihe cayo n'isaha yayo, kuko irabishoboye. Yesu nahabwa icubahiro. Turabye kandi hariya mu gitabo ca Yesaya igice ca 4 hariya ku murongo wa 6, haravuga ngo kandi hazobaho ihema ku murango ryo gutera igitutu. Mana ishimwe. Ngo kubw'indugumba. Mu gihe hari izuba cinshi, Imana irafise ihema ryo kugufunika kugira ngo indugumba ntigushikire. Yesu nahabwa icubahiro. Iryo hema ry'Imana n'uyu munsi riracakora. Ngo kandi ngo ku murango, iryo hema ry'Imana ku murango rizogutera igitutu, rigufuka indugumba, kandi ryongere rikubere ubuhungiro. Iryo hema ry'Imana rizokuberaho guhungira. Yesu nashimwe. Ngo kandi rizokubera n'ubwugamo bw'isegenya n'imvura. Urumva ihema ry'Uhoraho rishobora kugutangira igihe c'indugumba, kikagutera igitutu. Igitutu kikagutabara. Indugumba yakwisha igitutu, uronse ahantu hari igitutu,
urumva umubiri wawe utenzukiwe, Imana irafise ihema ryo kuguha muri ubwo bugaragu urimwo kugira ngo bigutere igitutu. Muri iyo ndugumba urimwo, Imana irafise umuti wo kugutabara. Haleluya! Kandi Imana irafise ihema ryo kuguha kwihisha abansi bakurondera hirya no hino. Imana irafise ihema ryo kugufukamwo kugira ngo iguhishe amenyo y'abatwenzi, iguhishemwo ba bandi bavuga bati ubuhoho ivyiwe biramenyekanye, ubuhoho turamuronsa akaryo. Mu izina rya Yesu ntabarakuronka akaryo kuko Uhoraho ntashaka kugutanga. Mu izina rya Yesu nakubwiye ngo uzigame umutima wawe wonyene uwurinde icaha, kuko icaha nico gituma dutandukana n'Imana. Ariko Imana niyakureba igasanga nta caha cotuma ivyo vyago byose bigushika kuko ureme, kuko Yesu agomba kwihesha icubahiro. Kandi iryo hema ry'Imana si iryo kugukiza indugumba gusa, ni ubwugamo bw'isegenya. Isegenya ni imvura nyinshi cane, imvura nyinshi cane. Urumva uguhinda kwayo, ushobora kuba uyumva, ushobora kuba wumva uguhinda kw'isegenya nyinshi igomba kukuzira. Ariko nanje nje kukubwira ngo kwa Data Imana hariho ihema ryo kugukingira. Haleluya! Ryo kugukingira kugira ngo ivyo bintu ntibigushikeko. Ushobora kuba waronsereza irita kwa muganga zikubwira yuko wafashwe n'ingwara ikomeye. Aho Satani arindiye kutangura kwiheba no kwiririra no kurararira. Ariko mu izina rya Yesu nakubwiye ngo hariho ihema. Haleluya! Ihema ry'Imana rigutangira kugira ngo iryo segenya ntirigushikire. Ushobora kuba waronse inkuru mbi, bavuga bati bazogufunga. Ariko ndakubwira nti mu izina rya Yesu Kristo, kuri iyo segenya yose ikurindiriye, ndakubwira ngo kwa Data Imana hariho ihema ryo kwinyegezamwo, hariho ihema ryo kugutabara, indugumba ntigushikire. Iryo hema nyene rishobora kugutabara, ivyago ntibigushikeko. Iryo hema nyene rishobora kugutabara kugira ngo uhagarare mu ntsinzi. Yesu nahabwa icubahiro. Ba bandi bakurindiriye kumwe bari barindiriye Daniyeli, batireka bakamugirira ishari, bakamupfundikaniriza kugira ngo babone ingene bamuta mu mutego. Ariko naho vyaruko, Kristo Yesu yari yerekanye yuko no mu muriro hagati ashaka kugutabara. Nshuti yanje, iyo atabaye Daniyeli, nawe ivyawe irabishoboye. Haleluya! Ivyawe irabishoboye, izo ngwane zirimwo irazishoboye, uwo musonga uriko irawushoboye. Mu izina rya Yesu nje kukubwira ngo nureme. Reka kuraba ubunini bw'ingorane, ahubwo raba ubukuru bw'Imana yacu. Haleluya! Ureke igitutu c'Imana kiboneke ku bugingo bwawe. Ureke Data wa twese akwereke ko ashoboye kugutabara. Imana ihabwe icubahiro. Turabe hariya muri Yesaya nyene igice ca 25. Turabe hariya ku murongo wa 5 nyene. Haravuga ngo nk'uko indugumba yo mu gihugu kigadutse ikurwaho. Indugumba irakurwaho, indugumba yo muri desert irakurwaho. Ngo niko uzozibiza urwamo rw'abanyamahanga. Niko Imana ishaka kuzibiza ubwo rwamo ruri hejuru yawe mwene data. Ngo nk'uko indugumba ikurwaho n'igitutu c'igicu, niko uzozibiza ivyivugo vy'abantu bagatera bwoba. Imana ishimwe. Hariho ivyivugo vy'abantu bagatera bwoba barindiriye. Ariko Bibiliya ivuze ngo nk'uko indugumba ikurwaho n'igicu n'igitutu c'igicu, niko Uhoraho azokuraho ivyivugo vy'abo bantu bakwasaniye. Nagomba kugutera intege, ndakubwira ngo Data wa twese ari mu ruhande rwawe. Ibikunaniza, ibiguteye ubwoba, raba Yesu. Reka kuraba
ubunini bw'ingorane, raba ubukuru bw'Imana. Yesu naguhezagire. Yesu afise ububasha bwose, kandi data wa twese ari mu ruhande rw'abamwizera bose. Haleluya! Kugira ngo abagirire neza, kugira ngo babone ugutabara kwayo, kugira ngo babone ububasha buri mu Mana. Yesu nahabwe icubahiro. Nshuti, ndagomba kukubwira, wima amatwi ico kintu cose kikubwira ko Imana idashoboye. Imana irashoboye. Imana irashoboye, niyo ikugaburiye, niyo ikwambika, niyo igutuma uhumeka. Umunsi yoshaka byose yobifunga, kandi woca ubibona uko bimeze. Ariko Yesu aguha guhumeka, akaguha kugendagenda kuko abishaka. Haleluya! Afise ububasha ku kintu cose yaremye. Nuko rero nawe umwizigire, umubwire ivyawe, nawe aragutabara. Kwari kugutera intege inshuti yanje, kugira ngo wumve uburyohe bw'Imana yacu. Imana ifise ububasha bukomeye cyane. Haleluya! Ico gitutu c'Imana kibe hejuru yawe, kigukize iyo ndugumba, kandi congere kikubera ubwugamo bw'iryo segenya riri hejuru yawe. Imana yera iguhezagire kandi ikugirire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'ubutware, Imana y'ububasha, Imana ikomeye, mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mwene data asugerejwe n'izi ngorane amazemwo iminsi myinshi zingana gutya. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginga Mana yera, kugira ngo uziga mu bugingo bwiwe, uziga mu mutima wiwe. Mana, mwereke kugira neza kwawe. Mana, mwereke ugutabara kwawe, nka kumwe wereka Daniyeli kushoboye. Yesu n'uyu nawe numwereke kushoboye. Haleluya! Yaravyumvise, yarabisomye, yaravyizeye, ariko azorushiza kuvyizera cyane. Mwami Imana niyabona umurenganije ibi bihe biri imbere yiwe, ibi bihe afitiye ubwoba, uru rubanza rumuhagaritse umutima. Mu izina rya Yesu, iyi ngwara imuhagaritse umutima. Mwami Imana umutsindire kuko uri Imana. Data wa twese, ndasabye kugira ngo bene data bakurindiriye, bene data bariko bakuririra, iri hema ryo gutabara uribashitseko, kugira ngo ribakize iyi ndugumba, ryongere bakize n'iyisegenya. Urakoze Mana kuvyumvise kandi ubikoze gutyo. Ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu uri mu ijuru ndabisavye. Amen. Uhoraho Imana abahezagire. Yari Françoise, nomero za telefone ni za zindi +46 768 0065 46. Yesu abahe umugisha. Amen.